jewe nitwa Ndikubwayo Tade, nkaba nubatse, nkaba mfise umugore umwe, mfise n'abana n'abuzukuru. Aba rero nkora umwuga wo guhingura ibishusho arivyo bita sculpture. Umwuga je nawutanguye mu 75, simpano naravyize. Igihe amashure yarananiye nahejeje ndagenda mu ishure y'imyuga yo mu Giheta. Mu Giheta ndaheza ndahiga. Yari ishure y'imyuga yigisha ivyo kubumba mu ibumba no gukora mu giti. Niho nashoboye gukorera uwo mwuga, ndashobora ndawumenye ndaheza ndaza tuja hamwe n'abandi twari twiganye dutangura gukorana gushika n'ubu rero niwo mwuga nkora, nta kindi nkora jewe. Ibi dukora tubikora twisunze akaranga k'igihugu, twisunze ibintu tubona twabonye mu gihugu, imigenzo, akaranga k'igihugu. Ibi dukora birafise insiguro cane, kuko ikintu mu kugicapa turabanza tukiyumvira icyo ugomba gukora, ugira uti n'uwo uzoza kumbaza nzomusigurira icyo arico, icyo niyumviriye mu mutwe, icyo niyumviriye ngomba gushikako. Turifuza kumenyekanisha ibyo dukora, turavyifuza cyane gose, kubera ko ni naho twoshobora kuronka ingene dushobora kugurisha. Turifuza ko hogira ico bodufata mu mugongo bakatwereka, twege ntidushaka amafaranga, dushaka uwo twereka ati gira gutya cangaha hano ngaha, tugaheza natwe tukironderera. Mugabo ntidukeneye ibintu byo kugira ngo baragufasha baguha amafaranga, dushaka yuko natwe botwereka tukikorera. Nico dukora, dushaka twebwe. Intambamyi yo muri aka kazi kacu irahari na cyane kubura abakiriya. Indi ntambamyi ni intambamyi yo kubura ibikoresho, kuko ibikoresho dukoresha twebwe ni biti ahanini, hakaba n'ibindi bikoresho biva hanze nk'ivyo dusiga, ubu mbere bikaba byarameze nk'ivyakenye. Ibyo rero biratugora kuronka, niyo ntambamyi cyane dufise muri aka kazi kacu. Ikintu cyotuma umwuga wacu tworoherwa, urumva ko ari ubwa mbere na mbere ari kuronka abakiriya, kuronka ingene dushobora kugurisha hanze kugira ngo natwe twisununure. Igisata c'imyuga ngaha mu Burundi turabona kirijukiwe cyane gose, kuko urabona ubuzi gushika ubu ntabwo ukiboneka. Ubuzi burabura cyane gose, mugabo abantu nabo bakashaka kugira ngo baze kwiga ngo ico bigiye aho kuja kwiga umwuga. Ni nacyo gituma ubu benshi usanga bariko bariga utuntu kugira biyungunganye. Umwuga gushika ubu ni ufise agaciro gusumba ibindi, gusumba byo kuja mu biro, niko ndabibona, kuko nabize benshi barashaka kugira ngo barabe ko bo kwiga umwuga baze bararonka ico birenze. Uza twitura yohamenyera ubwenge, kuko ntacyo twomuhisha mu kumwereka, kuko naho tutomwereka turiko turabikora nawe nyene yoza arahabura ikintu akabona ivyo turiko turakora. Ndiyo buri kintu agenda hamenyeye mu gihe tuba turiko turakorana, mu gihe yoba twegereye, na cyane kuvyerekeye iyo ronka ibi bishusho byo mu giti, sculpture yoyironka bihagije uko ashaka, kuko niyo hanini twege dukora, ni hanini nkora kongera nkayikorera, ngafite n'abandi nyigishije, tugaheza turakorana. Urumva kugira ngo biboneke uwo bisaba twobironka byinshi gusumba n'ivyo mubona ngaha. N'ivyo bindi bishariza ari izo nkoko, ari ivyo biki, ababikora turabazi. Kubironka naho nyene vyokoroha gose, kuko nabo nyene baba batomboye, kuko ni benshi, kuko baca baja hamwe bakagira ngo babikore. Byobonekana gose uwoshaka kubironka yobironka bitamugoye. Ibi ducapa birafise akamaro kugwaruka, kuko ndavye nk'abo nigishije barasohotse, barubatse izabo,
biturutse kuri ibi bishusho nyene nabigize barubatse izabo barafise abana urumva ko hari icyo byabagiriye akamaro gushika ubu barigenga bakora ivyabo urumva ko byabagiriye akamaro ivyo nabigishije nibo duheza rero hagize nk'ikintu nk'ikomande iboneka duheza tukaja hamwe tukayikorana urumva ko hari icyo bungutse abo nabone yigije rero kwiterambere ry'igihugu kugerekera ibintu by'iwacu birafise agaciro kuko birazana amadevize mu gihugu nk'umunyamahanga ashoboye kukijabukana hanze araheza urazi ko babitwara biciye ku munzane bagenda kubipima ayo yose n'amafaranga yinjira mu gihugu kandi bikamenyekanisha kongera bikamenyekanisha n'igihugu urumva yuko hari akarusho hari hakoyo ku gihugu cyo kironka mu gihe abanyamahanga bashoboye kuza kudushorera umuntu aje twitura twebwe icyo bwa mbere agira ati jewe nshaka kwiga umwuga ahanini ntacyo tumusaba kuko mu gihe abari kariga abari karadupunguriza ibikorwa roheze ukamwereka ati gira iki urumva nawe ibyo wari gukora bari karabigukorera niho hewe utagira uti tudashobora kugira uti umwaka ntuze hari ico umwaka ndacu umwaka kuko hari ibintu bari karagupunguriza mu byo buri kurakora ushika zosohoke ukamusohora ntacyo tumwaka kuko je narigeze kuvyigisha hari hagashira hamwe yitwa GGB karashoboye kumpa abana abakobwa donc abafiyemere ndaheze ndabibigisha mugabo byamaze umwanya mutoya ntibashobotse babimenya bose bamwe barabimenye mugo nahatari neza narabigishije amezi 3 kuri uyu mwuga wacu ntuba wamenye neza bari abakobwa b'abafiyemere nyene nigishe bashika harimo n'abahungu bari 200 ubwo bose hari ico nungutse ko kuko ibyo bakora twasanga ari ibintu byiza kuko twasanga atanguvu jewe nataye ibyo bakoze byose wasanga ari ibintu byiza rwose nta ntambamye ku bakora ibintu by'ibishusho twebwe mu bisanzwe turi bake abakora bene ibishusho turi bake je no harura nk'abari no kuri iyi centre ya Gitega turi abantu 5 gusa bakora sculpture urumva nta kugira ngo turafuje nta bufuje yundi wese arafise marché yiwe mu wese arafise ukagurisha nta ntamba mirimo kuko ntidufujanya turi bake mu wese arafise isoko yiwe akamunotera abandi nuko bovyijukira kuko nakaranga k'igihugu ariko ndashima nukuri abarundi bo baratanguye gutahura akaranga kawo k'igihugu twe turabona baza kudushorera baratugurira n'ukuri yego atari benshi baraza kudushorera kuko baramaze kubona akamaro barabyibona cyo kimwe na kera ntibadushorera bagenda bakagura nk'ibyo bagomba gukadona ntibakadona ibi twege dukora bagenda bagafata ikintu cy'igicapo cy'abazungu ibintu nyene bijya by'abazungu akari byo bakadona ariko ubu bagomba gukadona baraja ngaho iwacu tukabereka tuti akantu kabereye gukadona naka tukabereka ugasanga baraguze siko bamende sico kimwe na kera ubu baragura no kura birabura ihangiro dufise ryo muri kazoza ora nkaje we ndiko ndakura je nifuza ko no kwigisha abandi nuko gusa ibikoresho bimeze nk'ibitugora ariko ku bwanje kugira ngo umwuga ntutakare hariho bamwe nigisha nakubariye ko nigeze kwigisha abafiyemere aho muri Yoba umva yuko n'ubundi ndose abandi no kwigisha no bigisha hariho ishirahamwe ndimwo yitwa Shaza Chambre sectorielle de l'art et de l'artisanat ino hariho ga siège ni Bujumbura iriyo bon tuja mu bihugu ibiduhana imbibe ibintu vya EAC byo muri EAC tugaheza tukajayo mu exposition tugiye mu exposition turadusanga abarundi babaye abarundi n'ukuri baba babaye aba mbere
ikinsubiye inyuma gatoya twege twageze tuza kugira baraturihira turaja i Kenya kugira tuje kunagura ubwenge twarashoboye kuronka turashoboye kwiga turanonogosora ivyo twize n'akarorero ngaka nobereka ari nk'ama certificat twaronse ma certificat ari certificat de participation ayo certificat ya AHD hakaba na certificat de mérite naronkeye mu Rwanda nabaye wa mbere mu Rwanda urabona zose nibyo twashobora guparticipa mu ntuzi mu exposition yo hanze y'igihugu oza yituratade iyo musanga ngaha muri Igitega Avenue du Triomphe yego niho yonsanga haruguru y'ikibutso cya Rwagasore niho yoshobora kumusanga akarimero de telefone 79 494 184 hariho n'iyindi 69 342 286 ushaka yo haciye noneho yobibona kuri kioske biranditse ko kuri kioske handitse ko Sharizigiti gituma navuze Sharizigiti kuko nico nkoramwo jewe cyane cyane igiti nico nkoramwo ngaheza nkagishariza kagikuramo ikintu kikavamwo nkari nkaronka amafaranga cyo gituma nacenda hatandataazira yuko ari Sharizigiti.